Ya yes bakunze ba King TV Burundi. Bro vipi? Bishi bro. Umeze neza? Umeze neza kabisa. Gute bro? Emizo. Emizo. Bro nje kuraba muririmbyi ari ngaha. Oya aha anya hakorera umu producer yitwa Chizo Beats. Ni kwa Chizo Beats lakini nje kuraba umuntu ari ngaha abandangi ari ngaha. None uwo muntu numuririmbyi cyane n'umuntu gani? Umuririmbyi ari ngaha. Yeah. Ni gentleman ya King TV. Yes. Ni gentleman Bado Bado. Yeah. Ni gentleman ateza imbere igihugu. Ya yes bakunze ba King TV Burundi meze gutumeze fresh ndameze kurusana kurande guwanje meze bo sana ni Arcy Lucky kuri miko za King TV Burundi behind camera ni wa cameraman nyene ni Pasi Christ kakuri bishoboka byose kugira ngo nshobore kubahereza amasanamu meza cyane ndetse abereye ijisho. Today rero ngo ndabafitiye bishashanya baki. Uno munsi niyemeje kubazanira impano nshasha muri industry muziki wa 2005. Kuko nanye sando umusesanguzi w'umuziki, umusesanguzi wa industry ya 2005 niyemeje kubazanira impano nshasha zose ndazishire ahagaragara. N'abapeti bafise impano benshi umupeti yitwa Bado Bado. Mvuye kumuraba muhira ndamubura ariko hari umuntu aciye anja simu arambira yuko yamubonye muri studio kanaka yo mu isitima muzigize ntara ya Bujumbura. Nanje nk'umusesanguzi nkuko twebwe dukora ibishoboka byose kugira tubahereze ibintu bimeze neza. Nakoze ibishoboka byose cyanda ndishikira ku iyo studio. Ubu rero ndagiye nta nakimwazi kugira ngo ibintu bishobore kumera neza. Mwita Bado Bado. Pasi Christ behind camera. Bro twende cameraman. Twende turagenda. Tumuvugisha amajambo 2 cyangwa 3 kugira ngo ibintu bishobore kumera fresh sana. Ngo muririmbyi ari ngaha mu studio ngaha. Ya yes bakunze ba King TV Burundi. Bro vipi? Bishi bro. Umeze neza? Umeze neza kabisa. Gute bro? Emizo. Bro nje kuraba muririmbyi ari ngaha. Oya aha anya hakorera umu producer yitwa Chizo Beats. Ni kwa Chizo Beats lakini nje kuraba umuntu ari ngaha abandangi ari ngaha. None uwo muntu numuririmbyi cyane n'umuntu gani? Umuririmbyi ari ngaha. Haro ni muri studio. Oya nacho. None gatonya mwavuganye nawe. Twavuganye ariko fresh lakini ndagucorera basi. Sasa ibimuranga nibi. Niache ninge basi. Je ndafise biranga bro. Angalia soma neza. Ikunda rawe. Fresh. Amande yiki nta nimero y'ufise. Nimero yo ndayifise twavuganye byose ni fresh. Ndagucorera ntaso. Bizi basi bya naume. Shika basi. Asante sana bros. Asante sana cameraman. Tugende bros. Bakunze ba King TV Burundi ni hatari umujamana muri studio kwa Chizo Beats muramuzi umunyanyozi w'indirimbo studio hatari fisi indoto zo kuba gentleman Bado Bado vipi msaza salamu umeze fresh na fresh none mwe mujamo kwa safi lakini ni Arcy lakini ya King TV Burundi tuje kuraba umuririmbyi wacu twemera umupetari ari muri new generation akora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kwiyubaka izina ryiwe ndetse no kubaka umuziki wa 2005. Vipi sasa? Nta kuntu basi mwamurandindiriye gato. Bro tugusanze muri studio. We niwe ukora indirimbo zawe cyane bimeze gute? Oya none ngene kweke mutane kuje imbere yuko muza kwanza. Bro urabizi ko dukora ibishoboka byose kugira ngo sorry kwanza kuba twazi tutaguteguje ariko hanyuma tuzoguteguza umeze neza ariko. Meze neza bro waberewe kandi waberewe sa. Abamenyesha bakuru cameraman ni fresh. Abamenyesha bakuru umurangi wa Irakeri murarondera uburyo bwose yatari. Safi kabisa. Urashobora kutwemera ariko tukayaga gato ni fresh naso. Nta kibazo none gabasengeye. Bado Bado ni mimi kweli. Waberewe cyane mzee. Cameraman ni fresh. My brother tukusanze muri studio uje gukora yindi ngoma cyane imeze gute? Ni muhira kuvuga nteramira muri studio umwanya munini. Ndimo ndaraba ko noshobora kuzoba ikindi gikorwa gikurikira indoto kimeze neza. Nawe uravyumva. My brother mbere ko tuvuga byinshi ndashaka kwanza ubanzura mutsa abakunzi ba King TV Burundi. Ndabaramukije abakunzi ba King TV. Ya King TV ndabaramukije cyane. Ni wa msore wanyu ni Bado Bado official ego. Bado Bado hari abantu benshi bifuza kumenya Bado Bado amazina yiwe y'ukuri na yahawe n'abavyeyi. Amazina abavyeyi banyise niyo gushima Ezras. Umuziki nawo cyunyita Bado Bado. Tukiraho nyene my brother Bado Bado. Kubera iki Bado Bado? Bado bisigura yuko
twama twifuza byinshi gusumba aho twari turi kuvuga uyu munsi uri kuri ya TV ejo urifuza kuzoba uri kuri BBC ni kuvuga twama dukoraga tugere ahandi kandi ikindi naco Bado Bado likavana n'ukuntu sometimes usanga abantu dushaka kujana ibintu ko bitari sivyo tutarindiriye imihezagiro y'Imana tugashaka guhata ibintu kandi byasabwe ko turindira kuvuga rero jewe kubganje niko guca mbana yuko ubuzima tubayemo ariko kurindira umwe wese izamuye bigashika ndo nikajita Bado Bado kwa sababu umunsi ndi Bado 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 sana ndabona neza ko mfise igikorwa kirekire cyo gukora kugira ngere hahandi na babandi bageze cyane ndaharenge ya Bado Bado cyenda futeka kiti basi ni kare tunge fresh ya Bado Bado sasa my brother turashaka dusangize kwanza umunsi wagenze gute kuva mu gatondo gushika no masaha n'ikintu cyo bacakubabaje kurusha ibindi uno munsi wonyene cyo ari nyica umunsi sinigeze mbabara sinigeze mbabara kuko nafunguye nabyutse mbyuka fresh numva ndakomeye singwaye numva no mbabazwa n'iki papa ufyumvira ya my brother hari ikintu kimwe mbanza shaka kugira ngo tubanze dushira abantu muri mood babone kwanza ko turi kumwe na Bado Bado wanyawe ndashaka banze ume akapera kuri ndera ingeso zawe nizanje ndabona zoberana havyo tubera je nawe kwama tugendana tugira urugo ruhire umvyarire fisi nafiye unyibagize hose naciye baby imima urabaho mugwi hanganangeza kukumvira kukuba hafi nzobigerageza nzokugwa inyuma muri byinshi nzigumya asinzohunahuna hariko nawe bendera yemen ya my brother iyo bishitse umuntu akakubwira ko ufise impano wewe uvyakira gute biranezera cyane kuko si vya bose nubwo usanga tutaririmba kumwe bon cyo ndagishima ko ico ni kintu nisanze w'Imana yampaye bon ndabishima cyane ya bakunzi ba TV no muntu muririmbyi mwiza cyane new generation ariko akora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kuba ku muziki we ndetse n'izina ryiwe riduge ashobore kumenyekana afite indirimbo zitatu zose zarakorewe amasanamu afite indirimbo yitwa ndera afite indirimbo yitwa afite indirimbo shasha yitwa indoto afite n'indirimbo yitwa uzobinkorera ariko my brother ari kintu kimwe cyakumenya ugerageje kuraba kuva utangura gukora umuziki kugira usohora indirimbo ikwirikira iyo uheruka gusohora haca ekare nininya aho novuga inkiringo gihakwa kungana no umwaka my brother tuzashaka kumenya ingorane iri hehe n'uburyo ni bime bigeze gute canke Bado Bado arabona yuko indirimbo asohoye ifite akanovera kangana n'umwaka wose kugira ngo ashobore guha abakunzi biwe kindi gikorwa ntibiva novuga ikintu cyambere cyamfatiriye byabaye ishure ariko ishure dusa narimwe bararirangiza ego ishure dusa narimwe bararirangiza ubu unaje je pense ubu nazananye izindi nguvu nje gukora kandi cyane ndizeye neza ko unazosubira kuzondabanyoteza nk'ubwa mbere ubu nzoza ndakora igikorwa natevyo nka demo abasi demo ndabaga kogwa keza kandi mukanshimire bivanye n'ukuntu mwakakiri hamanda bahereza kandi ya my brother turashaka kumenya tuterengira neza akundirimbo yawe nshasha ariyo natumye ndanakurondera indoto ndashaka kumenya nka Bado Bado umurimbyi mushasha muri game umurimbyi mushasha muri Buja Flavor ariko aragerageza gukora ibishoboka byo girashobora gufatisha muri Buja Flavor iyabonye comment z'abaririmbyi twokwita ko bakomeye ngaha muri industry ya 2 5 ku ndirimbo yiwe akabona comment zimutera intege zimubwiye ati wakoze neza abifata gute mugihe tumaze kubona nka Bface on the floor Masterende D1 n'abandi benshi baguma bagutera intege ubyakira gute nkawe ibyo ndabyishimira kubera ubonye abagutanguriye bashima ibikorwa by'iwawe bakavuga ati brother urashoboye ibyo bintera intege cyane cyambona neza yuko kame byo nkora natamba nirorera
ico kica kintera ingoga nkibaza mbega ubukurikiranze ntangiki nze ndabasangiza iki kugira ngo ntibazave bangayira nkuko bari banshimiye ubwa mbere yego biranezera cyane my brother ndashaka kubaza gatoyi umuririmvyi yitwa Titus Dasailo uramuzi ndamuzi cyane mufaniye Titus Dasailo ndamufata nka grand frère twabanye neza n'ubu turayaga kandi tuyaga neza turafashanya muri binabiriya yankeneye ndamuba hafi ndamukeneye aramba hafi yego hagize umuntu akubwira kuririmba nkawe ushobora kwanza kutwemera ko ari wa muririmbyi akwinspira uramwisunga cyane mu kwandika cyangwa mu kuririmba kugirageje kumviriza indirimbo ziwe n'izawe adufatiye cyane cyane ku indoto ugaca ufata indirimbo yiwe yitwa icifuzo umenya indirimbo zifise agashusho kandi turabona ko ari umuntu agusupportinga cyane 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 gose bro arakabanga ko bari hagati yawe na wewe no kwibaza ko abagabo babiri barara kubiri bakarota kumwe sivyo nayo ubundi Titus twahuye ndumuririmbyi ndirimba nawe aza kumenya nk'umuririmbyi duhuriye mu gikorwa kimwe ico gihe twaduhuriye muri Master Music hama turaba bagenzi peut-être ni kwa kundi usanga urya yiyumviriye iki inuri ugasanga yaciyumviriye ugasanga bakoze ikintu kimwe kuko ndazi indirimbo ya Titus nayo yirege mugwa ntitwaririmbye bimwe melody zimwe kandi Titus ari mu bantu bishimira ibikorwa byanje nanje ndi mu bishimira ibikorwa vyiwe ego ni bon tugerageje kuraba indirimbo yawe nshasha indoto uherutse gushira hanze ikintu haninco bacarakuye haba muri video haba muri audio ni nk'icyaha audio ikintu cyangora tu kwari ukuntu nshobora gushikira cizo canke iki ariko Imana yarabikoze kuvuga ku kibazo cha audio si kibazo kirekire gose mugano ubwo tuguma dukeneye ama support menshi kugira tubandanye dukora ama audio meza n'ama video meza ariko ku ruhande rwa video byarangoye gatoya na cyane ama location ni kuvuga ibibanza twakoreyemo n'ikirere cyaratuvuruze ibintu nk'ivyo ibikoresho navyo nyene byagiye byaraboneka bitevye ariko Imana yarakoze twabikoze neza ikorwa cyaraje mwacakiye fresh ego ngerageje kuraba feedback abafana kubarimvye turabona yuko benshi bagutera intege ati courage brother urashoboye urafise impano ngerageje kuraba mu bafane wabacakiriye gute bwe waruzi ko mu muziki bambera arabasani nyene niyo mpamvu nyine navuze yuko apare yabo bajya urano maze kubona umuririmbyi nka Bface D1 ba Titus Dasailo Chizo Boy ba Peniel Kamikaze abantu nkaba ni benshi bafata bagakomanta igikorwa ciwanje ara n'abatabikomanse mugabo inbox bakambira barakoze neza ico kiranyereka yuko na wa muntu mutoya aza kubona yuko igikorwa kimeze fresh ni kuvuga abafana bajya bamitani nisite igikorwa bacakiriye fresh message ni nziza ndabona yuko ntatavye nirorera mutama narakoze narakoze ugerageje kuraba support nayo support irakwiye canke hari cubura support je ntiharagira kikwira ndacakeneye abantu bantera intege mu vyumviro mu buryo na cyane mu buryo cyane ego support irakenewe support zirahari z'abantu umwe nka kurya ukeneye kugura ikintu cy'ibihumbi 10 mwakazani ibihumbi 2 undi igihumbi ngugakora sindaronka ya power nyene y'inguvu sana kubyo umuntu ashobora kuzana nk'umuriyoni denko tidukora igikorwa byo ntibiraba ariko ndiko ndaraba niyo nerekera ariko kanoti katangiye kubona turabona ko wambaye amagarama menshi my brother aha mu Burundi dufise ama label menshi atandukanye label ziraje zifise kontra imwe zose umva byo wemerewe gukora ni bimwe Bado Bado yotora kuja muri label yahe muri ziringa ha mu Burundi zose zigukeneye zose kandi zifise kontra ivuga kumwe wotora kuja muri yahe urumva mwo mwanya iyo kontra kwanza bica bivana ni yariyo
iyo kontra ni yabariyo ari nziza mbona inyorohereza ivyo ukeneye wewe nyene kandi bose baguhaye bijyanye n'ukeneye bose wowe turakuja he abo tangura kuza urumva niyo noja kubera ko bose bakwije ivyo nkeneye tuvate bakurondereye rimwe amarebo avuze tujyamwe nafise impano turamukeneye bose muwo mwanya ucuraba heza gusumba ahandi umuntu ashobora kukubrandinga bishoboka kuko hari umuntu ashobora kukubwira ati nzogukorera buri kintu mugabo ugasanga ico kintu muzokigumana mu ntoki ntikizoshobora gutembera bica bivana ariko je mu mwanya ndabona ndacafise igikorwa cyo kwiyubaka je nka Bado Bado ibikorwa 2 3 4 niho abarundi bazamaze kubona inguvu za Bado Bado aho zihagaze basi ari ubona ko hari ikintu yo supportinga azo supportinga amadukore twinjiza amafaranga nk'abandi ya my brother tukiriko ico nyene cyo gukomera kwikomeza collab ni kimwe mu bintu bituma umuririmbyi agera kure cyangwa agakomera cyane Bado Bado tumwitege collab ryari nande wari we wese umwitega ariko suvuba banashima ndafise ibikorwa ngaha nakoranye n'abaririmbyi novuga ko amaze kugera kurundi gwego ariko umwe umwanya sivyo nyamukuru kurekura birasaba biracansaba ko abarundi bamenya nkanje bambona ikindimwo ama mu nyuma ninakora bazavuga bati uyu turamuzi yarasanzwe ari umukozi Bado Bado barakunze kuvuga yuko kenshi new generation muzana kariro kenshi cyane ngo mugahengera hajya uburundi bubamenye canke n'amakungu babamenye kakariro gaca kagenda sinzi ko mwendo n'ama6 sinzi n'ivyo ari byo my brother wifitiye self confidence ngana gute ku buryo abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange bazoma bakwiteze ko ibintu nk'ibi nyene uri kurabahereza jewe ndibaza sinzomera nkabo peut-être urashobora gusanga nabo bababeshera hari ingorane runaka iyo bageze hajya ahantu bace bahurana zugasanga nzo zibasubiza hasi just nibaza ko ari 6 niyo tuma uheba kuririmba ahubwo 6 zigutera kongereza inguvu peut-être hari rindi banga tutaramenya hari izindi ngorane bahura nazo peut-être batashobora kushira habona bavuga bati burye iyo ugeze kwijya etape bica vyankiraha nayo ubundi nta muntu atabakeneye gutera imbere baba bafise ingoga zo gukora kugira bagere cyatumye bagera hajya nico kandi cyo tuma barenga hajya bakarenga ko ukuvuka wama witeze gusumbiriza hahandi maisha ni ya Bado Bado amaze imyaka 3 mu muziki w'u Burundi hari abantu bamaze imyaka 100 ariko bataramenyekana ku rugero rwo hejuru iyo ukoze igikorwa ukabona cyakiwe neza mu misi mike umaze mu muziki w'u Burundi uvyakira gute ubishyushi yahe canke hari akabanga ukoresha kugira ngo ibikorwa byawe bitere bigira kure direct mugihe tuzi yuko hari abakunze kuvuga yuko aba legend n'ababatanguriye mu muziki w'u Burundi ngo barabaciriye inzira ngo new generation ngo muraza ngo mukora indirimbo ngo camuvuva ngo bacamuvyimbye ibitugo ngo barabaciriye inzira barabesha nta muntu akiri inzira uyundi ya umwe wese kuko jewe nintakora sinzogeraho nifuza ujya nawe yarakoze yaripambaniye bajya baripambaniye baragera ku ntuzazi wabo nibaze bace batuka bano baririmbyi bagitangura usanga bamwe barabwira ngo twabaratwara abaciriye inzira ibiki n'ibindi ijya nzira ntiyayiciye kugira ikire banaga yayiciye nawe mwarironderera tuvyumvikane sivyo yari mwarironderera kandi karagateka kiwe muga muri bijya nyene yagiye yisanga hari ama etape yagiye azaracako ayandi kuko nk'ubu nk'akarorero jewe sinzokora ngo ntera imbere mfise umugenzi nawe akimeze fo twagogwanye mbere kumwereka ati ujya je nakoze kugira ngere hajya muga hajya nahageze sinahageze kugira ngo nze mfashe wa mugenzi nahageze kubera nari mfitiye hofu ubuzima bw'iwanje nimo ndipambanira muga cyanza kwisanga muri situation yo gucira inzira abandi cyo ntiwocidoga cyane gusa turagishima ko baragikoze baciye inzira mugabo nabo barimo baripambanira ya my brother ngo mavuge abaririmbyi babiri bo muri Buja Flavor wowe uza gutoramo umuririmbyi umwe batanguye gusabira collab rimwe kubw'impano yawe uza gutoramo umwe
wo tangura guhakora avyo urazi impamvu kandi je nkeneye abasani bose ko twokorana bose mwokorana mugabo kumwe bavuga yuko rebo wotora iyo ubona igizene nawe uza kugerageza gutora mumwe wotangura bose mwokorana ariko uza gutora mumwe wotangura azo gutera umutego ni fresh tu ntavuza kuvuga bose utora mu kandi ni sawa ikibazo ndumva kiraza guhava kingora ari kigugora ndavuga babiri hama uvuge uwoza kuvuga izina rimwe twagiye oya naco tuni fresh bose mwokorana ariko harimo umwe uvuga ati niwe twotangura ya twagiye big fizo satbi aise bose twokorana bose mwokorana ariko ndakuvuge mu mota bose bon byovana nuri urazi ico kibazo ndakwishije muri rusangi byovana nuri mwarakora neza kandi Natasha Shani Queen byovana nuri mwarakora neza we love music best life music biza nkubarire je bose nta numwe tutokorana ariko hagiye murarondera umuntu mukorana igikogwa ubanza kuraba mbega umuntu ahagaze gute eske harakantu aza kungeza ko bivanye nico nshaka kugera ko jewe mu mwanya umuntu murakorana hari nigihe nabo yaba satbi canke fizo tutokorana ntaja kurondera uyundi muganda mubona ko ikindi kintu ashobora kuza kunyungura donc wowe ntiwanahuye neza navuze aribo bakurondeye aribo bakurondeye aribo bandonde mwico gihe nokorana n'uri mwarakora neza uri mwarakora neza twokorana mugabo muri rusangi bose twokorana nta kibazo ya uranga beef so my brother nigiki wishimira kuba waraje mu muziki w'u Burundi kuba waraje mu muziki iki wishimira cyo nishimira na muziki waramuje n'abantu benshi muziki uratuma mbaho mu buzima bwo ngaha mu gisagara ego muziki uratuma sometimes ushobora kwambara canke nkafungura ego ico nico ndacishimira ndavuga nti ibi bintu ni byiza peut-être ejo canke hirya ejo bizoba byiza gusumba yeah my brother uvuze ikintu cibujumbura nyene cyane hajya Bado Bado avuka mu ntara yahe cyamvuka Muyinga kwabayoya kwabayoya kwaba dramati kwaba ni benshi ava impano zikaze cyane bon impano ziriyo nubu ziracariyo hariho nabandi benshi bari ngaha bazi kuririmba abanyamuyinga barafise impano mutama yeah my brother twitege igikorwa cyawe gishasha ryari ibikorwa ni byinshi ngoma nkora ngira ngo abonye deja nk'iyi ni indirimbo musanze namwe ndakora ana nk'ini nshasha anytime nshobora kuyibaha kuvuga rero sinomenya ngo umwanya n'uyu ariko ndizeye yuko nko mu gihe cy'ukwezi kumwe canke indwi zinga nshobora kubaha igikorwa ciza kandi gisukuwe ariko twizere yuko yararanti Bado Bado ikunze kumushikira itazosubiramo izosubira kubera icabitera gisa n'icavuye mu nzira ubu ndi kuwundi murindi novuga ndi kuyindi speed ego iteye igomwe kuko hari inzitizi nyinshi wasanga mfise ubu zitagihari nubwo zitabura zimwe mugo ubone bon my brother tukunze tugerageza gusozera ikiganiro turakunze kumva abantu benshi babumva abaririmbyi yuko umengana abantu bagara abantu bagize iki wowe kuri wowe nk'umuntu akubwiye yuko ugara canke uvyifata mu gute umuntu ambwiye ko ngara cy'abandenganije pardosa hari umwige mumaze kudiraga kwanka wamaze kuba umustar rero ikibazo jengira sindirana no kudiraga sindiraga barakudiraga oya ntibanandiraga abarundi kazi sino babesha ariko izo situation sindazisangamwe ngira ngo nzokubwira ni nabibona nzobwira ati man bya bintu wambarira ati nabisanze ko akundi bisigura yuko Bado Bado atamwigeme arabonayo abereye ijisho giwe sindagera yozo bimukore sindagera Bado Bado ugerageje kura uri umustar haje umwigeme w'umustar kandi aragukunda akeneye ko mubana ngo mantanga karorero ko umukwindi video wakoresheje Kercy akeneye ko mubana ubuzima bwawe bwose ibigende kujye nyene mwaririmbanye uzobinkorera Bado Bado yokwemera bakabana Kercy yaba namukunze twokwibanira kuko nawe n'umukobwa me kubera ko usanga nkumbure tutahuje ibi nabiriya
uyu mwanya ntivyokunda ko mbana na Kercy donc nashatse kuvuga umwigeme umustar kazi basi mu video vixen mwuwo mwanya bica bivana be twahuye bigenze gute eske inyuma y'ivyo bikorwa vyiwe abayeho gute mu kibano bamutahura gute fresh hari uwo mushobora guhura mu gahoza mu kibanira atakibazo kuko hariho n'aba bandi tuvuga ingeso mbi urumva hano babandi umuntu usanga avuga ngo urumva ndemu mwiza ngo nujya ngo yemera ngo akazi kagayitse ngo agakora ngo ibikorwa bajyane nabo usanga ari woreba aramashebebe ya mbere baguruka urumva rero ugasanga bajya abana bamakuma kamera harimwe abitonda inyuma y'akazi ugasanga n'abantu vraiment batuje rero ico bica bivana n'ukuntu umuntu yakuze n'ukuntu abayeho mu buzima bwiwe busanzwe ukuntu abayeho barashobora kwiyumvikanira mu kibanira naco biba bitwaye ya my brother uragize neza sana hama ngoma ndakwibariza akabazo gatoyi mfise impamvu nzo ndakakubajije ariko ngomba ndakakubaze kerekanye na bimwe byo kugara ko abaririmbyi bakunze kubavuga ndashaka unsobanurire untandukanirize mu underground mu upcoming umustar no superstar duhere ku mu underground je kubganje mu underground ni wa muntu ashobora kuba afise ico cyumviro cyo kuririmba cyangwa gukora ikintu runaka mugatara ataragitangura ngagishire mu ngiro aho ndashobora kuvuga mu underground uwo no kuvuga nimba ari mu rwego rw'abaririmbyi uwo muntu ariyumvira gukora indirimbo muganta yarigera sohora hama mu upcoming n'ujya atanguye gukora atanguye kwerekana impano yiwe umva wabahagurutsa akore yerekane yuko ashoboye hama umustar ni uwo muntu usanga mu karere runaka bamuzi ku kintu runaka ashoboye umustar n'uwo muntu azwi ko ashoboye ikintu runaka ari umuntu w'abantu mwako karere ni kuvuga mu gihugu ariko umusuperstar nujya muntu ho kumigabana superstar hagiye ikintu bita superstar ni wa muntu nimba ndi muri South Africa nkavuga Chris Brown baraza kumva iryo zina ni nabandi ndi muri China nkavuga Chris Brown baraza kumumenya huyo ni superstar lakini star nuwo muntu yamenyekanye muhira no mu karere gatoya lakini superstar ni worldwide ya my brother mfise impamvu ndakubajije ivyo honye hari umuririmbyi wo muri industry ya 2 ndwi jewe nyene ubwanje nka Arcy Lucky namwandikiye ndamuramutsa ndamusaba ikiganiro acambwira ngo bro ngo Dick abatabizi Dick yansavye 10,000 candashira ko emoji zo gutwenga candambwira bro ndaguha 10,000 kugira ngo dukore ikiganiro acambwira ngo niko nsanzwe nkora iyo message naciye ndayipiga screenshot candayisavinga kuri Google nazo cy'imyaka 10 uwo muririmbyi ntawe mvuze ariko ugerageje kunsigurira ivyo ugusigurana n'abakunzi b'umuziki ndundi no mukrasa mu rwego rw'aba upcoming ko ntarigeza n'indirimbo ziwe no mu quartier ntazobazi ariko yashatse kungarako ariko nanake yasavye link aca nsaba 10,000 nayisavinze nazo cy'imyaka 10 andonde ati bro ingo dukore nzomereka ya message ni fresh to ntagwanko ntaki tutego turakora ni fresh my brother nshaka kubaza wewe nka Bado Bado iyo ubonye TV online yariyo yose ikwandikiye gusaba ikiganiro uvyifatamo gute je ukunda vyifatamo cyambere riba riteka kwanza mbonye umbajije je nshaka dukora ikiganiro kunuko bamaze kunyumvamo bica bivana n'umwanya mba mfise nawe ufise sivyo na cyane uretse ko mwebwe mwamvumbuye mugahanywa muzonteguze kuko nkumwasanze muri studio ubwo sinze n'ukuntu mwamenye ko ari honde hama jewe ndakubwira nti ntama ego musi n'uyu ndafise umwanya je nta TV online nimwe ntaye ikiganiro kandi nta TV online nimwe no saba amafaranga hari abaririmbyi iyo babonye TV online zitanguye kubarondera baca bibaza ko batanguye kiretse ko peut-être turashobora kumbwira ati tuze gukora tiduhurira ahantu runaka mugugacu usanga
mwo mwanya nta déplacement mfise iki ugasanga umuyobozi gurira mu kabare mwo mwanya ugasanga sifise ukuntu tuza kwicara aho hantu ndashobora kubwira mutama bivanye nuko kuntu bimeze je uyu munsi ko birashika umuntu agakena akabura amafaranga ambwira ati bro aho hantu sino hashika nimba ndihira déplacement yindungikire nze dukore canke nsanga muhira dukore ni ibintu nk'ivyo naho ubundi abantu dufise imitima itandukanye uwo muntu rero niba byashisa gusaba amahera wasanga arayo wari umufiti mu upcoming ntaharigeze ariko ni fresh ugasanga wari uyamufitiye na bro ryari rya mbere tuvuganye ushimana n'aba general yansabye link ya TV ndayimurungikira nibaza ko byose yabivuze amaze kuraba TV nkorerako ariko nta na kimwe tu ariko arakora ndiko ndakora twese no kugerageza kuduza umuziki ndundi ndabatere courage mu bandanye mukora ejo ni heza ego ntazibika zitabaye amagi ego ejo ni heza dukore bro imbere yuko dusozera muri vibe kuko ndashaka yuko tuza ku vibinga indoto ujya mu deho warige tu vibing imbere yuko dusozera ndashaka ubanze ugire akajambo kamwe ubwiye abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba Bado Bado n'abakunzi ba Yakin TV muri rusange mpere ku bakunzi banje abakunzi ba Bado Bado ikintu no basaba bansupporting je ndahari ndiko ndakora vyiza kandi nzokwama ndabaha vyiza babandanye bansupporting baje kuri YouTube yiwanje bankurikirane bakande sabone canke subscribe barabe ibikorwa vyanje banabisharinge babisangiza abandi batarabibona kuko ni benshi nkeneye ko bamenya ndakeneye ko ndonka aba subscribers kuduga kugera ku miliyoni urenga nizo ndoto zanje hama baje Instagram ni Bado Bado official TikTok ni Bado Bado official Facebook page ni Bado Bado official hama ibindi nabyo tubiragize Imana bizogenda neza hama abakunzi ba Yakin TV nabo bandanye supporting Yakin TV na igere kure bandanye yerekana izindi mpano my brother mugusozera ndashaka tutaratamba kwanza ndashaka umpe akapera kuri uzobinkorera mbega nuzoja mu bandi ukanyita kuze wawe wagera mu bandi ukanyita bro nuzoneza ba ex baby bonwinga you the one a million wendo wangu kio gusohokana kwishimana nawe nibihagije nifuza kuzobana nawe ubibona bite baby uzobinkorera bro ufise impano kabisa kandi courage sana ntuzokwibone nk'abandi asante oyazi je sinibona mbonwa n'abandi je sinigera nibona ngombajije usagute sinzi isura yanjye sana no kwibona gute man uca ura muri cyakiyo cyawe zoinga yo kire kiyo kinatudanganya kinatudanganya yo nurabona ibintu by'ama Snapchat ukuntu benda abantu ugasanga umuntu ukuntu wari umuzi siko ameze kwa kwanyashire mu instrumental tambe gatoye kugira ngo ibintu bigende fresh sana turahaguruka hama instrumental ya indoto kugira ngo tubane tu vibinga bakunzi ba Yakin TV naco nakora kugira ngo cyo kwareze ibintu bimeze neza ndumusesanguzi ni Arcy Lucky kuri miko za Yakin TV Burundi nitwisondeka murabizi dore cyo kandi kugira ngo dushobore kubahereza ishasha muziki w'u Burundi bro simama bro aguruka bro nzogurira gakinga papa mama ndamugurira gatenge umuryango ndawuteza imbere zoshigikira imikino n'imico kama abaririmbyi abanyamideri n'abatamba hama baserukira Burundi mu mahanga maze bagaruke batahukanya amagamba zofasha abana bo mwibarabara abapfakazi n'abanaho nikora imfubyi nzozihagararira abashonje nabo nzobafungurira mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman nateza imbere igihugu mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman nateza imbere igihugu
Nzokubaka ivuriro ku Gatumba, amashure n'isoko ku Gatumba, shinga amakoperative aho mvuka, abanyagihugu biyungunganye, nzogwanya gatotezo, nzogwanya karenganyo, nzogwanya amacakubiri, nzoharanira amahoro, kwishira ukizana, gutungwa n'ivyo ukora, guha gaciro ivy'iwacu, nizo ndoto, nizo ndoto, umvise indoto zo kuba gentleman, umvise indoto zo kuba gentleman, indoto zo kuba gentleman, ateza imbere igihugu, umvise indoto zo kuba gentleman, umvise indoto zo kuba gentleman, umvise indoto zo kuba gentleman, ateza imbere igihugu. Yeah, ni gentleman ya King TV. Yes, ni gentleman Bado Bado. Yeah. Ni gentleman ateza imbere igihugu. Fisi indoto zo kuba gentleman. Fisi indoto zo kuba gentleman. Yeah, ntisondeka. Kuba gentleman ateza imbere igihugu. Yeah, asante sana my big brother. Yeah, bakunzi ba King TV Burundi mwabonye twari kumwe na Bado Bado twamvumbuye muri studio kwa Chizo Boy. Chizo Beats. Studio nziza. Sanzwe dukorera imiziki kandi myiza yo kugwego. Ego. Yeah, bakunzi ba King TV Burundi murabona ko twakoze ibishoboka byo ngo kubahereza umunezero. Tukushimira bo baravyiganira kuva mu ntango gushika kirangire. Tugusaba kugira subscribe, ugire share, ugire like, ugire na comment kugira ngo bandanye bigenda neza. Hanyuma nzomubazanya yakoze ikindi gikorwa gishasha ndetse ari no mu munezero udasanzwe. Bro, hanyuma mbe twitegende. Ubu twaje indoto. Nzoyimenya bigeze. Poa sana my brother. Wakoze cyane kutwakira. Poa sana. Nitwisondeka bakunzi ba King TV Burundi. Pasi classic behind camera ni Arcy Lucky ku mikoza ya King TV Burundi.